gute umuntu rero yoca ayiva ko iyo ngeso amugabo twashatse tugane ni iyihe mpamvu ituma umuntu hariho ingeso kanaka imunanira yuko byukuri ayiheba burundu misi zakumera ndashaka gushika umuntu ugasanga hari ingeso kanaka umuntu vyase kayiheba pe byavuye kuyihe mpamvu bisanzwe impamvu ya mbere ituma yuko ingeso umuntu ayiheba icyo bintu biri trésor wovuga ngo ingeso deja urumva ingeso yagize nte yakwizingiriyeko ishobora kuba ari ingeso twe twita ingeso mbwa ikaba n'icaha bon kuko ibaye ingeso mbega ni ingeso nziza cyane ni ingeso mbi ingeso je mba nibaza ko ari ikintu kiba kikurimo oya ingeso ikikurimo nico wavukanye hari nico twandura dukutse hari ico twadukana dukutse rero ari ikintu twadukana kubera par exemple abagenzi hari ikintu twadukana kubera umubiri wacu ugishaka cyangwa se dushaka kugira experience natwe twumva ati ibi bintu natwe byo bimeze gute cyangwa bikorwa gute so abantu benshi kenshi na kenshi usanga nk'ubu dufate nk'ingeso mbi tubuzi two kwitambi mu Burundi kandi bose batunga urutoki n'ingesi yahe y'ubusambanye muganga atangazwe ingene abarundi bose wumvise we wavuze gute y'ubusambanye nandi nabizi kari y'ubusambanye abarundi kandi uwo muhungu mu gutora iyo titre nibyo yumviye oyaye basibe oyaye bashaka ko ari ingeso y'ububeshi ubusuma bagufasha bakaguhonda neza ntusubire mugo usambanye naho bo gufata ejo ukora byumva uri kuravuga gucyonya ari umuntu uzenya oya ntusubirayo bivana ingere bivana ukuntu bagufashe mu bari cyo bakugiriye yani ari mugabo bafashe ya pompase uratsikira babukoresheje bafashe igicupa bagishira mu gisusu igicupa cy'ifana bagiziki bafatiye ku mugore w'abandi bashara kugira babaze igicipake we barize bagufatira ku mugore w'abandi bakimuhindira muke wabutusumu mukamutusumu kwe rero ni finale rero wewe uvuga ngo biheba bivana naho bagufatiye n'ibyo bagukoresheje ubwo ikintu kintangaza bikintangaza abarundi mufata yuko gusambana aricyo kosa mugabo abarundi mwamaze gufata kubesha yuko atakosa kubesha si bibi menga urumva birasanzwe na façon uri kurabesha iyo se ni kubesha abarundi mwafashe yuko kubesha oya rega amera ukacumbaza ati ugeze sana kuvuga ati ngeze kuri Fidodido kandi je nsa uri anosiatire kuri anosiatire hariya erega igoranye hariya wabeshe erega amera kandi no mwijuru handitswe yuko wagize nte wabeshe beka kubesha no gusambana muri byagezwe 10 n'icyaye kizimbi birangana oya n'icyaye igitango n'icyaye oya mugabo rero yani uvuze ico kintu nawe ubukereje mu gimana rimwe migani sori nzori barondera ahantu ryanditse nuko ntayibuka neza havuga ngo hari ibintu indwi Imana yanka mbere bisesema urumva yavuga ngo ni bitandatu Imana yanka ngo mbere n'indwi bisesema ni byisho ry'ubwibone n'ururimi ruvuga ibinyoma unamaguru irukankira gukora ikibi gusambana ntibavuga president bavuze ati gusambana ico ntibakivuga ngo baravuga ngo rero ni gisesema sigisesema oya bavuga amaguru yukankira gukora ikibi ngo gusambana ushaka gucambuka bukebuke ayo maguru yo kunyarukira ushaka kugenda bukebuke ugiye gusambana ntiwiruke cyangwa kagenda ni moto ntibavuga ni moto yirukankira gukora ikibi atari wowe wabishatse ngo gwiki yani atari wowe wabishatse ugafatwa kungu gusambana gusa ntibavuga hari wavuze ntibavuga ngo tagisingo abantu bazi ko abakobwa ari bo bonyine bafatwa banza mureke ari umuntu yavuze ngo mbeko bavuga ngo abahungu bafatwa ku nguvu je ko atawurafata ko ngo cyangwa ndaridiriye ngo basigo ribizare ngo digaha hari umuntu yani hari umuntu uza gufata ku nguvu kanka ugati bro ya we ntufate ku nguvu ndabiko ugati ngufate ku nguvu we mugo rero turakize kintu nibavuga yuko n'amaguru yirukankira gukora ikibi yakumera ntibavuga taxi yirukankira gusambana ugenda taxi cyangwa ukagenda bukebuke nugende wiruka cyane numva nta kibazo gusa rero
uwo muhungu gusa tugarutse na shetani ariko aravuga mbena yani usa ambasaderi wa shetani tugarutse abantu kuza barasohoka bagiye gusamba tugarutse mu mico y'ikirundi gusambana no kubesha buri gusambana birafise power cyane kurusha kubesha ni mu mico wose y'ikirundi umubesha reka nayo ndakwereka wose umubesha ugira usambane uzurabe umuntu agufashe usambanye n'umuntu yumvise ko wamubeshe ubabara gose ni kwambesha bro reka akomera wegenda ukora ibyo ukora biragusha n'umubiri wawe mugabo jewe numbesha ega kuko umbeshe raba okay neko iki mu minimiza rero valere yo kubesha si valeur byose ni ibyaha byose ni ibyaha mugabo iyo umbeshe ubuhejeje kurema iyindi image cyangwa ikindi gicapo mu mutwe muri we cyajewe ego deja urambwiye ati nzoguha swat amahera nzoyaguha iki gihe iki niki ugaca usanga ico gihe ntayo umpaye deja je mu mutwe nari namaze gucapa ati amahera nzoyakoze ibi nibi kandi nakwizeye 100% rero ico gihe ntayaronse ndababara gusumba ko no kumva ati sinico gusa yani kubesha bigira impact kuri wewe no kubandi donc kubesha vyonona ubuzima bwa benshi gusumba aho wogiye gusambana wonona ubuzima bwawe wenyine niyo mpamvu ndiko nabwira yuko gusambana nubwo mu mico y'ikirundi dufate ko kubesha ari byo bitonya cyane kurusha gusambana duhimbara duha agaciro cyane umuntu yasambanye ngo yakoze ibintu bibi cyane kuba twaha agaciro buryo umuntu yabeshe niwe muko muratahura umuntu yabeshe niwe aba yakoze ikintu kibi cyane kurusha wasambanye kuko wasambanye mugabo imbere y'Imana byose ni ibyaha ehera aba trésor ni kuvuga mwebwe uko mubibona kose kimaze kwizingirira ko abari igiki abari icaha rero kimaze kwizingirira ko swat biri mu muryango hari abantu ivyaha bibakurikirana selon y'imiryango bavamwo sivyo ugasanga papa wawe yabikora ubona cyangwa mama wawe yakora ico kintu ubona mama wawe ntiyatinya kubesha mbere akanagutuma ngo ugende ubabwire ngo mama si hari umwana afite imyaka 3 uri kumutuma abantu baje kukwishyuza amafaranga ugenda umubwire ngo mama ngo si hari azokura azi yuko kubesha atakibazo na kimwe azokura azi ko ari yo kwidebuya uri muri ville witaye ubwiye umuntu nguri mukinanira uri hetse umwana muri kumwe wewe azobwiza umuntu kuri gute yuka arahantu kandi ya mama yeriko yavuka rero bavuga ngo wibuhetse ukaba ko wigisha ujya uri mu mugongo hama ikindi naco ntawaruzi wibuhetse ubumenyerere era ikindi naco ikintu kimwe mwomenya nuko turetse yuko byinshi bavyigira ku bavyeyi bakaraba ati umuvyeyi ameze gute bimeze gute yitwara gute ivyo byose hari ikindi naco tudashobora kwirengagiza nitwirengagize yuko hari iyo ingeso nazo twandura mu bagenzi abagenzi bakora iki ugasanga benshi bagiye mu busambanyi kubera curiosité abagenzi bababwira ati mbega we nuranagerageza yo tiwaribwe waribwe genda wumvirize kandi ugasanga kurangira uworoshe kana karoroshe nakana karoroshe agapangira worere y'abantu kandi rero ugasanga trésor ivyo bintu ariko arakubwira akubwira ko biryoshe nawe ubwiwe ntibyigeze bimuryohera ashaka guhamagarira kuvuga gute muri ico caca gute muri izo ngorane nawe ibe karanda kuri wewe abandi nabo ugasanga babigiyemwo juste ngo bagire bakomeshe abantu hariho n'ababona umengo nibwo busirimu rega rero wamara kwinjirayo hariyo kwinjira mu kintu hari no kugisohokamo hageze rero wacinjiyemo hageze kugirane gusohokayo ecamena mu kugisohoka uri kuvuga ngo urumva ugashaka kukivamwo are you serious ko ushaka kukivamwo icambe nambe nabahe bantu ufrequenta urisuye ko uracaganira na wa muntu yagukwegera muri ico kintu kuko ushobora kuvuga ngo jewe ngire mve mu bubeshi cyangwa ngire mve mu busambane cyangwa ngire mve inzoga ngire mve inzoga ugasanga utemberana uri mu kabare utemberana nimboregwa abantu bose babesha umva bose nibo mugenda nimo mugendana ikintu cyambere je numva nuko wohindura kwanza milieu fréquentation n'abantu fréquent kuravyumva ukavuga ati banaka ndahevye nze shake sigare ndi umwe kugira mpebe kino kintu kintu kimvemo ndagihebe ukreye abandi bantu bashasha ubundi bugenzi bushasha kwandi bantu ubone ko byukuri bakubereye nk'abaroro modo kandi vuye ngo bakubereye nk'abaroro modo muri buno buzima ubivuga ati yani
bamikishemo kuba nk'ayandi nobikora like ijya ukuntu yitwara ashaka kubikora ubwo nobikora a sample uko ameze mugo ivyo ndamushaka kubijya nobigerageza mugabo mbega urati yuko ukugendana nabo bantu kenshi baba bari muri ivyo bintu utebugata personality yawe ugasanga wabayebo kuko bavuga ngo banangana suneba ugasuneba nkawe nico gituma namamvuga ni tube twirinda abagenzi nivyo it is okay kugira abantu benshi umuntu agendana nabo mugabo mbega abo bantu bari kuba kwinjiriza iki mbega abo bantu bakumara iki mu buzima kuko nta mpamvu nimwe yo kugira abagenzi 10 ata impact positif iri mu buzima bwawe bakuzanira voilà no fumangenda je nyitwe ko atamugenzi ndimwo nkaba Armela nkaba mbafise principe ziwanje nkaba mfise priorité ziwanje nkaba niyitaho nka Armela hama nkagaburire muhemu yanje nka Armela hakongendera ku muhemu ya Yan nkaba Yan nayo ubwayi inkomeretse umutima voilà hama naheza ya Yan nkagendera ku ya Trésor uratibugata personnalité ku buryo bakubajije Armela n'umuntu uki sinabwemenya ukimenya wonye rega hari igihe uraba ukicara ahantu ukiyumvira ati huemaye uriko ndiko nkora ibi ukumva ibi bintu byambayeho gutya ko ntandukaye n'uwo nari uvuga mbere ntari meze gutya byatanguye ryari ugasanga waramaze kuba mugenzi wawe indirectement atavyo waruzi kuko hajya umuntu mugendanye impwemu ziwe niziwawe zirafata nico gituma je mbona ata importance yo kugira cycle nini ya mu buzima uzoza kubitahura ni wagwa mu ngorane ugakenera 10,000 ugasanga muri telefone yawe office contact abantu 200 ugaravyo ukaburamo n'umwe guha 10,000 kandi mu gihe umumagi araguha agahumbi usanga ukwije miliyoni ugaravyo rero hajya niho nabonye umugenzi yashize ko ati nk'ubu aba bantu bose bafollowinga umwe wese yivoronsa kama 1,000 noca ndonka 63 miliyoni ukora vyongo ninde ari buyaguhe Ntabwo kandi gumbikira simple mugabo umugenzi abushitse ukora vyumva wa wundi warungikirwa n'Imana aragutahura arashobora kureka kujya wowe ugafungura of course rero kugira cycle niniya si vyiza na gato si vyiza kuko bikwega inzanko urusaku ugasanga ni ibintu bitaba bimeze neza mugabo ntuzutinye ngo guheba mugenzi wawe ngo iki niki ngo nta wundi nzoronka kuko nigihe wavuka ntuwaruzi ko muzoho of course ukora vyumva kuko ujagiye Imana ikurungikira abandi bikwiye ko mugenda ntuzo witrakase ngo ndiko ndarondera abagenzi bashashe ngo ukene ngugwane no gukreye ubugenzi no bawewe friendship ihatirijwe sivyo ugwane no kurondera amahera uronke kuko umugenzi mwiza ni Imana n'amahera mugabo rero ushobora kuvuga ati mbega no bitangura gute bwa nshobora kuva mu uwo mugwi cyangwa se iki kintu canyizingiye ko ishobora kumvako je nibaze yuko intuze nyanziza ariko kubanza kwanza ukikupa ntugende kurondera abandi bagenzi ntuhindura abagenzi banza urekane nabajya ube wenyene usubire ugarukane personality yawe usubire wimenye uwuri wo usubire witahura uvuga ati jewe vraiment nivyoroshe dushobora kuba ziko tubivuga gutyo ukaba warabigerageje ukumva yuko bitoroshe kuko ikintu cyera kwizingiye ko nikuvuga kiguma kigarukana nyamufise impoyemu y'ubusambanyi muri wewe ukubona umwana w'umukobwa niko wumva yuko yahamu cyangwa ya envie ikwiradu ufise imwemu y'ububoregwa muri wewe ukubona ikidaje niko wumva amaturi kurayamira uko ufise inuzenya imwemu y'ububeshi muri wewe uko umuntu akwandikiye message niko wumva wo mubeshi ku buryo ukuri utabukimenya ukuri uko ariko ku buzima bwawe rero nibaza yuko uwo bigenda buhoro buhoro wanashaka mbere wibuke gufukama usenge hari ibintu twinjiyemwo udashobora kwikuramo hari ibintu umaze kwinjiramo wewe nyene atambaraga na zimwe atari imbaraga z'ijuru zimanutse zishobora gukura muri ivyo bintu rero nibaza yuko mu kubiheba wewe ntabyo ushobora kwishoboza kandi nta mugenzi n'umwe ushobora kurondera atari Imana yawe yonyene kugira ishobore kukurestore igusubize kuba wewe hama muri uwo mwanya cyusenga Imana ishira abantu bakwiye babereye mu gihe kibereye igushire mu nzira abantu bashobora kugufata kuba kugira bashobora gushikana kure maze ugasenga Imana kandi bwishobore gukura abantu bose atakamaro bagufitiye mu buzima ibakure mu buzima bwawe iryo rikabishitse